baza ari benshi ko biza kugenda neza cyane. Yati biraza ko bigenda neza, turizera ko biza kugenda neza atanu kunateba wanashaka bivaye n'umwana uvuga ngo dufise kuno munsi. Twinjire muri equipe ya Real Madrid. Equipe Real Madrid witwa Xavi Alonso niwe meza novuga ngo ugiye kubamenyereza ino equipe novuga ngo ya Real Madrid. Wanashaka unaravye witwa Xavi Alonso ugeza muri kano kanya n'umukinyi canke no mwe mu bameza afite imyaka 43 kugeza muri kano ko yavuze ikinekezo rya 23 ukwezi novuga ngo nukwi 11 ariko imbere wanashaka mugenza anambwira kantu tubanze tusumutumwa bw'abantu hari twaburya hari abantu tuyaturenganije twakiranye turakira du Jean Claude umwe mu bashitsi ahandi ubundi naho mu ruhande rumwe twamwita umushitsi kwa niryo rya mbere aje nk'uboneka muri kino kiganiro ca Akeja Sport ubundi naho n'umusangwa wo mu nyubakwa za Akeja Media kuko hari na byinshi yamaze kuba ariko araharangurira hari n'ubushimwe bwinshi yamaze kuba ariko arahinobera bona du Jean Claude nibaze yuko washoboye kuba akarorero n'icigwa ku bandi bantu novuga ati baze bagira umwete no kwitanga cyane kuko Akejo Media ntibesha ni Akejo Media ni Akejo keza kuri bose. Tunge duhikaze na bamwe mu bariko baraduha ubutumwa bugufi hari mu nzira canke mu gisata ca commentaire hari kuri YouTube. Ndahera ku muntu witwa Tangishaka Leo aho yagize ati mbaye uwa mbere today bwana Leo wabaye uwa mbere ariko wabaye uwa mbere kubera du Jean Claude nawe nyene sanzwe ari muri studio kuko ndazi nawe nyene yakabari kararabira nk'abandi kuri YouTube ntibari kumutanga bwana du Jean Claude sanzwe umumenyere numwe mu bakunzi cyane bakije ariko nawe bwana Leo reka tugusabe tonge tugushimire cyane ati uno musi wabaye wa mbere kandi nawe twizere yuko nindi misi sigaye yose zo kwa muri wa mbere ko nyene ubundi nawe twa Methode Niyonzima ati Akejo Sport hejuru bwana Methode Niyonzima katugushimire cyane Njugu Kagoma ati nawapata sana kwenye lugha ya Kiswahili bwana Njugu Kagoma tunakushukuru sana ndugu yetu ubundi nawe itwa ni Inosandwa Rugira ati hapo ni nani anaitwa Theo that is my name ni mimi hapa ni Houston Theo hariya ndo hivyo nabo novuga ati bashoboye kuba bazana ubutumwa bwabo hano kuri YouTube n'abandi mukomeze namwe mu bande mugandika tuza ko tubusoma tuza kuba tubusoma kugira dushobore kurabira hamwe bimwe mu vyumviro muza kuba mwashoboye gushikiriza novuga ati nuko mugiye mukora n'ama partage kugira abandi bashoboye kubona ati babasore banyu bamaze kugaruka live aho bakora ikiganiro ca sport uno musi mbere turi babiri wanashima turafise n'undi mushitsi aho twakomeje kuba tuvuga mu misi heza ati tuzomutumako aze hano kugira dusangire ikiganiro yaje nawe nundi muri mwebwe kandi turifuza kuzomuha ikaze nawe nyine aze ngaha muri Akejo Media kugira dushobore gukorana ikiganiro ca Akejo Sport turabira hamwe ibintu bijanye n'inkino nuko reka dusubize ijambo duhaye urakoze cyane bwana Justus kandi navuga ngo witwa Xavi Alonso agikomeza equipe ruvuga ngo ya Real Madrid ugeza muri kano kanya wanashaka abakunze ko batwumviza kugeza muri kano kanya yanavutse wanashegenekezo rya 25 kwezi no kwicumi na rimwe 1981 akanavuka wanashaka hariya mu gisagara canke ca Torosa ni muri Pays Basque ni nko mu ba Atletico Bilbao hariya akanavuga ngo n'umukinyi wo munya Espagne wanashaka yavutse canke yakinye kuri poste babizi nko mu milieu d'hôtel ariko cyane cyane no kintu uvuga ngo yakina kuri defense akaba wanashaka kariyeri yo muri football nk'umukinyi yayitangwe 2000 atakuba yashikana 2017 numwe no kintu uvuga ngo yarasangwa amenyeza ino equipe ya Bayer Leverkusen beshi baramuzi kugeza muri kano kanya wanashaka kino mu migwi itandukanye ciye mu migwi nk'umukintu uvuga nkiri muto muri equipe ya Real Sociedad akakini no uvuga 170 aca muri equipe ya Ibare 2000 aza kutsinda aza kukinira 10 nta gitsindo yatsinze ca muri equipe ya Liverpool yaciye mbona shaka 2004 shira aza ko iva mu 2009 yaciye muri akinkino amajana 2018 aca muri equipe ya Real Madrid naho wanashaka yaramaze imyaka atari mike yinjiye mu 2009 atakuba asoka 2014 yakinkino amajana 236 atsinda ibitsindo shika kuri bitandatu akabaciye kohereza kariyeri yiwe muri equipe ya Bayern Munich aho yakinye banashaka inkino 17 aza gutsinda ibitsindo novuga ngo 9 byose biteranije kariyeri y'ibihumbi 2000 gushira imyaka novuga ngo 17 ari karakina yakinye amajana 695 aza gutsinda ibitsindo ngo 43 nungo novuga ngo yaciye muri no kipe wanashaka kugeza muri kano kanya yaraciye no mu migwi itandukanye yaciye muri equipe ya Madrid yatwaye ibikombe bitandukanye ariko muri twara Rafael Benitez yatwaye yari equipe ya Liverpool yatwaye ibikombe vya Champions League
yongera twarana uvuga ngo na kino gikombe cha Community Shield twari n'ibitandukanye cha muri equipe ya Madrid gikorwa n'imiliyoni 35 ni ibintu vyinshi ko muvuga ko kuwitwa Xavi Alonso. Bwana Houston Theo, kaduhere kuri Houston tuze kumva uwitwa Xavi Alonso kuza muri equipe ya Madrid hagasoka Carlo Ancelotti, wowe ubwawe uremeranya na equipe ya Madrid kuba yiyumvire kuzana witwa Xavi Alonso akaza muri equipe ya Madrid bagasubitwa Carlo Ancelotti? Kumva yuko no kwemenya na Real Madrid kuzana Xavi Alonso je ubundi sinoja kure cyane nico kintu kuko ni ibintu bigaragara neza na neza yuko bisa nkaho saison y'uno mwaka mumenyeza Carlo Ancelotti isa nkaho nyamunaniye, kabari bimwe byanatumye mbere bafata ingingo yo kumva yuko borondera undi mumenyereza. Ubundi naho ikosa je nyamukuru sindarita kuri Carlo Ancelotti kuko ikosa nyamukuru riri mu burongozi bwa Real Madrid, ahubwo kuzana Xavi Alonso nivyo si bibi kuko nawe nyene ubwagije kuraba kariyeri yiwe mu mupira w'amaguru nk'umumenyereza uzosanga afise statistique nziza, ariko kandi nibamuzana bumve ko bogena gukorera ku kintu abona ko cyo mufasha gutegura no mugwi, kandi bumve ko bakwiye no kuja ku isoko kugira baronde bamwe mu bakinyi bashobora kuza bafasha no mugwi wa Real Madrid, kuko ikosa Real Madrid kuba ukwiri no munsi je kubganje sindarita kumumenyereza Carlo Ancelotti, ahubwo ubundi naho nyene kumuzana umumenyereza nka Xavi Alonso navyo nyene si bibi, ahubwo nuko comportement canke ingeso canke imyitwarire y'uburongozi bwa Real Madrid bwoza bugahinduka kugira ngo nimiburi niba Xavi Alonso azoshika mu Real Madrid azohasange uburongozi bumeze neza bufise gutahura icyumviro c'umumenyereza. Ya nuko kabisa reka nako ndabaza nyine ico nyene, ariko sinogenda ntavuye kuri no kuri Adu nawe bona Adu witwa Carlo Ancelotti asuse muri no equipe ya Real Madrid iba gutwarana uvuga ngo nibikombe bitandukanye, binjije witwa Xavi Alonso avuye muri equipe ya Bayer Leverkusen, twavuze kariyeri yiwe nk'umukinyi na tutavuze no wanashaka uravye no muri kariyeri y'umupira w'amaguru canke mu kumenyereza nta migwi uvuga ngo yaciyemo cyane, kiretse ko yaciye muri equipe ya Real Sociedad B aho anashaka yayinjiye mu 2019 aza kwisohoka 2022 hama aza kubaja muri equipe ya Bayer Leverkusen ari na yasanzwe yararimwo witwa Xavi Alonso kuno munsi kumva aravuye muri equipe ya Bayer Leverkusen nivyo yakoze vyiza aciyaza muri equipe ya Madrid. Eske buno borongo duka equipe ya Madrid kwiyumvira witwa Alonso bakamuza muri equipe ya Madrid cyo ari kintu ciza cyangwa ubwa uravuga ngo hoba habaye kwihenda? Ya d'une part navuga ko kuzana uwo bita Xavi Alonso inyishu kubera ko kenshi uzobirabe iyo nk'ubu equipe iri mu bihe bibi ivyo bintu bitukwa coach, ariko mu gihe equipe iri mu bihe byiza ico gihe usanga zare zirita zaguye cyane ku bakinyi. Ariko rero ngaha igituma d'une part nemeranye nabo kubera ko ako kantu kuko iyo equipe iri mu bihe bibi usanga babitaye kuri coach, ni nako babitaye kuri Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti nawe biza gutuma yisanga agiye gutandukana n'umugwi wa Real Madrid. Rero bagiye gutandukana kubera mu gihe abakinyi nka Rodrigo abakinyi bamwe bagiye batandukanye, urabona ko nka Rodrigo we nabonye ngo n'urukino rukurikira adashaka urukina bivanye nuko cizere asa nkuko icizere cyagiye pe, ubona ko kuri Carlo Ancelotti ico cizere cyahavuye. Rero byaba bibaye byiza kugira ngo ico cuka ciza muri Vestiaire nk'umure gishoboye kugaruka again kugira ngo Real Madrid zo kuba Real Madrid twahore tubona mugabo d'autre part Xavi Alonso numumenyereza twovuga ko akizamuka kuko ego nivyo yaramaze inkino nyinshi menga nka 54 canke na 3 muri Leverkusen nadatsinze, yarakwije inkino 51 atazwi byo gutsindwa muri equipe ya Leverkusen kuko turibuka ko yatsinzwe urukino rw'iyo kwa mbere muri equipe ya bakora equipe ya Atalanta muri Europa League iyo watsindiye sinisha kuri 3-0 acaja kubatwara Bundesliga bica bituma abantu benshi tugira amakenga ati wow mbega uyu mumenyereza iyo bari wari gitangaza canka afise abakinyi bafise ishaka. Ni nko kubona umugwi wa Chelsea Football Club wazanye Enzo Maresca umukuye muri Leicester City. Impamvu yari kubera yaraduganye equipe yitwa Leicester City babona umenga ari bitangaza,
ariko kenshi si ngombwa ngo naka yakoze miracle hariya ngo nundi abikore ngo nundi ngo aca agenda ahandi ngo nundi gasubemo ya miracle c'est pas toujours mugabo rimwe rimwe ari usanga bya bintu ego nkumburi amahigora amuhiriye ariko Real Madrid novuga ko itarokrise aba defenseur itagengije ku isoko irokirita aba defenseur beza nta Real Madrid naho yozana Xavi Alonso ndiko ndabona iza gutwara Champions League cyahenga itware ibindi bikombe peut-être nibagura aba defenseur babiri cyangwa bangahe Real Madrid ashobora gukompereta n'indi migwi ya turata ko tubigaruka ko ibona Aduana ashaka kubakina uvuga ngo uwitwa Xavi Alonso ariko ariyumvira gushobora kuba yonazana muri no equipe kuko witwa Trent Alexander-Arnold wobo basa nuko binjiriye muri equipe rimwe kugeza muri kano kanya ariko no munsi umuntu ariyumvira wivuze neza wanashaka kuno munsi uwitwa Xavi Alonso nivyo kariyeri yiwe nk'umumenyereza imazimwe imisi itari mike yaciye kwa equipe Real Sociedad yaciye muri B unashi yaduga ashiyaza muri equipe Bayer Leverkusen ariko genda urabe equipe Bayer Leverkusen wanashaka yari nayisanze ari equipe iri hasi cyane ari equipe novuga ngo ivyo gutwara ibikombe bitagize iki bitagiye kwitwara wanashaka ino equipe ya Bayer Leverkusen nta gikombe na kimwe bwatware muri equipe yande equipe kuva yakabaho equipe za Dortmund zataka bitwara nako equipe ya Bayern Munich za Dortmund zagatakazi ariko araje arabikora kuri no munsi ariko ibazo ko umuntu ashaka kagarukako umuntu aribaza SK yakoze muri equipe ya Bayer Leverkusen SK biraza ko vyoroha ko ashaka kuba naza muri equipe ya Madrid kuko equipe ya Madrid no munsi nayo ubwayo irakeneye umusaruro gusumba kubaka equipe ya Madrid ikibazo kikagaruka SK kuno munsi ko yabikoze muri equipe ya Bayer Leverkusen ko yarafise abakinyi batandukanye bitwa ba Tom Soba abakinyi batandukanye ba Florian Wirtz n'abandi bakinyi batandukanye ubwaho babona bizoshobora ko vyo nakunda ko ushobora kuwaza akavyigenzamo neza ya birashoboka ariko navuze ngo ntushobora kucumugirira icizere asampusa ko agiye gukora ivyananiye abandi muri Real Madrid ikintu kihari no kubanza bakamuha kwanza akisanzwa nabonye ashaka kurokirita aba defenseur babiri mu gihe yokirita aba defenseur akazana icuka ciza muri Real Madrid muri vestiaire kuko deja urabona ko Rodrigo nibaza ko wewe asa nuwa Matarima yamaze gutakara witwa Xavi yanabivuze ngo neza neza muri equipe ya Madrid muri Praziwe ntanabibona neza ko yoshobora kuba azifitingamo urabona ko rero akwiye abamuhaye umwanya kagira rokritema nk'umuri bashobora kumuhira ariko ntemeranya ijana kwijana ko ari ngombwa ngo nuko ngo bamuhaye ngo ivyo ashaka ngo muri Real Madrid ngo ibintu ngo bice bigenda neza oya kuko nk'ubu dufate par exemple mu Bwongereza na equipe ya Wolverhampton kidoga muri England Premier League yarashoboye kuziratsinda amakipe menshi akomeye ariko urabona sezo ya mbere ntiyabaye nkuko sezo zakurikiye ntizabaye nkuko sezo za mbere zabaye turiko turabona equipe ya Nottingham Forest mu gihugu cy'Ubwongereza izamuka ikagira si kuvuga ngo mu mwaka uzashe twitega bimeze kujya nyene rero iki Xabi Alonso ego guhindura umumenyereza nivyo kugira ngo nkombori barabe ko hoba impinduka tactique mandetse no niyo vestiaire nyene barakihinduka nkumbore reka duhe umwanya wo mumenyereza Xabi Alonso twizera ko nkumbora amahirwe azomusekera nkuko byamusikiye muri Bayer Leverkusen adu nako Houston Theo adu Jean Claude aravuze ngo ivyari vyarabaye akabikora muri equipe ya Bayer Leverkusen byarabaye ibintu vyiza wanashaka ariko no munsi nta ubizi ngene bimeze ko ushobora kuba aza akavyigenzamo neza mwino equipe ya Madrid Xavi Alonso kuno munsi eske kuno munsi nawe ubwawe uwitwa Xabi Alonso mwino equipe ya Madrid yaramaze imyaka itari mike imyaka mike cyane karamenyereza eske yaraciye muri equipe ya Madrid aba nk'umukinyi wanashaka wowe ubwawe kuno munsi urabona uwitwa Xabi Alonso mwino equipe ndashaka twe twinjira wanashaka muri equipe nyene nyezina ya Real Madrid araje ubwi wavuze ko vyoshoboka ko nanje wanashaka mbabona n'umumenyereza mwiza nivyo twabonye bitwa Frank Lampard barabikoze nk'abakinyi beza abitwa Steven Gerrard ntabwo bariko baravyigendamo neza abitwa ba Andre nako witwa uno Xavi Iniesta nako ni Andre Iniesta Xavi Hernandez nawe yarabikoze nk'umukinyi mugabo aje mu gukina umupira nako kumenyereza ntivyagenze neza eske twisunze bino bintu yakoze nk'umukinyi n'ivyo akoze muri equipe ya Bayer Leverkusen akaza muri equipe ya Madrid ndakene tuze muri equipe ya Madrid ino equipe ya Madrid asanze
kwitwa Carlo Ancelotti amusigiye urabona aza kuba bigenda gute aza gukora nk'ivyo abandi bakoze nako aza kubakora kuko uwitwa Carlo Ancelotti jewe ubwanje mba mbona neza yakoze vyiza wanashaka kuko iyo abamuhanga bitwa Zidane ukama abandi bamenyereza bamura ko karavyigenza neza nkuko kuko nimba Carlo Ancelotti asoze muri equipe bavyemerera akoze ibintu vyiza nawe ubwawe araje muri equipe de Madrid urabona aza kuba yishobora kuba yubaka agashobora gutwara ibikombe vya hafi ino squad afise kuno munsi Xavi Alonso araza kuba yivigenzamo neza ubwawe ubwa mbere na mbere je kuco novuga kuri Xavi Alonso geranije karere yiwe y'umupira w'amaguru akarakina nk'umukinyi ukaca ugenda ukagerana karere yiwe y'umupira w'amaguru ari nk'umumenyereza uzosanga hose mu majambo make novuga ati yagiye aritwara neza uti kubera iki bwana Monsieur Dick Xavi Alonso nk'umukinyi iratwara ibikombe byinshi bitandukanye kandi bishoboka Xavi Alonso nk'umumenyereza afise yahaye igikombe umugwi wa Bayer Leverkusen inyuma yo kumara imyaka myinshi batariko baratwara kino gikombe ca Bundesliga hariya novuga ati mu Budagi ivyo ni ibintu novuga ati vyotuma mvuga ati Xavi Alonso hose yagiye aritwara neza haba ari umukinyi aratwaye ibikombe haba ari umumenyereza aratwaye ibikombe nivyo kumbure vyahaye n'inguvu za Real Madrid kumva ko woza kusubirira no mumenyereza Carlo Ancelotti ko yoba nde Xavi Alonso kuranyuma bwana Monsieur Dick ikindi naco kigeretsweko uno Xavi Alonso asanzwe ni n'umukinyi yaciye mu mugwi wa Real Madrid yahaciye nk'umukinyi yarakinira Real Madrid arazi imigambi ya Real Madrid arazi mentality ya Real Madrid arazi na projet za Real Madrid ati Real Madrid nka Real Madrid yubakiye ku kintu kimeze kuri Real Madrid ifise umugambi yoyo intego yayo ni uno musi Real Madrid n'umugomaze kutwereka yuko intego yayo nyamukuru gutwara ibikombe kuranyuma bwana Monsieur Dick cyane mugihe bamaze kutwereka ko umugwi nka Real Madrid umugambi wayo nyamukuru no gutwara ibikombe ivyo bikombe Xavi Alonso yaraciye arabitwara uno munsi aje nk'umumenyereza kandi yifuza gusubira kugirana gutwara ivyo bikombe nk'umumenyereza nyuma yo kubitwara nk'umukinyi agomba gusubira gutwara nk'umumenyereza kuko yanatwara n'ibikombe bitandukanye muri ino equipe ya Real Madrid bitandukanye novuga ngo yaba za Champions League yaritwaye 2014 yarakihari n'uwitwa yaratwaye na La Liga wanashaka yaratwaye igikombe c'umwami vuga ngo ibikombe byose bikinirwa ku mugabane canke muri Espagne yarabitwaye nk'umukinyi je kubgaje kwanza bwa mbere na mbere ko ndagaruka ku bwiza bwa Xavi Alonso ndatanze example y'ivyiza yakoze akiri umukinyi ndatanga kandi example y'ivyiza yakoze nk'umumenyereza umwaka weze atwaye igikombe uno munsi sezo hanegeze nivyo biragoye ko ushobora kuza gutwara igikombe ariko umugwa Bayer Leverkusen ni wa kabiri ikuranyumva inyuma y'iza Xavi Alonso muri Bayer Leverkusen uno munsi Bayer Leverkusen tuko turayibona mu rwego rwo hejuru tuko turayibona ikomeye ariko ikibazo kice kigaruka Xavi Alonso na Bayer Leverkusen nivyo biragaragaza neza uretse ko Xavi Alonso ari mwiza na Bayer Leverkusen ubwayo ifise n'abakinyi beza kurumva irafise abakinyi beza irafise bano ba Jeremy Frimpong n'abakinyi ko barandirwa n'imigiko makomeye bano ba Florian ba Jonathan hariya barandirwa na FC Barcelona abitwa ba Zakaria Zaka uri muri equipe Arsenal hari n'abakinyi mbere kwera navugwa yuko Xavi Alonso ashobora kuza zananye mu mugwi wa Real Madrid ikibazo kice kigaruka man Real Madrid y'uno munsi abakinyi Real Madrid ifise eske turabona ko Xavi Alonso bano bakinyi bazomufasha gutahukana vyo bikombe canke Real Madrid no Florentino Perez aracafa hagara kuri yangingo yiwe nk'ivyo yakoreye Carlo Ancelotti ati nta mukinyi tuja ku isoko ngo kugura akoresha abo bahari urabona neza ko bano bakinyi bahari muri Real Madrid bazomufasha gutwara ibikombe nivyo ushobora kuzura umumenyeza mwiza ushobora kuza kubaka abakinyi ariko abakinyi uri kurubaka naho buri umenyeza mwiza umeze gute ku rwego hejuru ubufise abakinyi uracafise nivyo Raul Asensio n'umukinyi mwiza Antonio Rudiger mu mvune ejo ushobora kugaruka nivyo akagaruka haje ese abakinyi bazosubira Antonio Rudiger cyangwa bazosubira Raul Asensio uzavuzana Eder Militao uzovuzana David Alaba abone niba abakinyi ku buryo bwo uko vyogenda kose sabakinyi oza kwitegamo iciza sabakinyi oza kwitegamo n'imibiri n'icakabiri cy'abantu bakinyi dufise batangura ndavuga Raul Asensio na Antonio Rudiger okay ufise umukinyi nka Dani Carvajal nivyo ni vyiza Real Madrid wagiye kwisoko amakuru ariko aravugwa cyane yuko Trent Alexander-Arnold byamaze kurangira amaze gushika mu Real Madrid nivyo ari ngaho uno mukinyi yarasanzwe hari kuri nimero 2 uno ndavuga Lucas Vazquez hari umukinyi yarasanzwe hakina ari mu mvune
uno mu Dani Carvajal. uno Dani Carvajal nivyo uno munsi ariko arakura ari mu myaka 30 na yatanguye kugira imvune uribaza ko azogwakana gwa rugero mu majambo make je ndiko ndahara ko Real Madrid n'umunsi umukinyi ufise kuri Alfubek ni byaro bibiri no Trent Alexander-Arnold niwe mukinyi bafise nanye ndemerana nawe naho ndi mukinyi Carvajal ubundi afise imyaka 33 kugeza muri kano kanya uvuga ngo nta sezo nka zibishe zitatu zigaje gikina nka kuriya kuntu ku ruhande ufise Fran Garcia na Ferran Mendy abakinyi twemenye neza na neza siba abakinyi uvuga ati nta rugero bafise bwo kuza kuzibira baramini amani Fran Garcia na Ferran Mendy nta rugero afise bwo kuza gufata uno mukinyi ramini amani uno musi hagati mu kibuga urafise ba Modric barakuze barashaje urafise ba Bruno Valverde ni wa mukinyi uvuga ati ivyiwe atanga nta n'umukinyi ariho murampasa wiwe ushobora agatanga n'ica kabiri c'ivyiwe ejo agiye mu mvune ninde uzogaruka kwifashisha ufise Jude Bellingham uno musi agiye mu mvune ninde azoza gusubira Jude Bellingham agakuvra kile kibanza ciwe uno musi rero uno Zabi Alonso naho yuza muri Real Madrid hakiriho wa mugamba ati nta wundi mukinyi tuza ku isoko kugura Real Madrid tuzobona egini vyizoba nziza izogerageza muri La Liga ariko bizogona kwizaza guhangana zi Champions League izoza guhura na zi Arsenal zifise ba Declan Rice izoza guhura na ya migwi ya Manchester City ifise ba Kevin De Bruyne izoza guhura na nino migwi kirasinyisha bana bakinyi ba equipe za Paris Saint-Germain ziba zikomeye equipe za Fabian Ruiz ya Liverpool n'izindi migwi itandukanye yacago ikintu gikomeye muri Real Madrid ahubwo je nyamukuru nabona ne kwa ruguhindura umumenyereza ahubwo kwa kurondera abakinyi ya nuko adu kuno musi witwa Houston avuze ngo equipe de Madrid ni ikibazo cyo guhindura umumereza abo kwa kugura abakinyi ndakene tuze kuri kino kintu cya equipe de Madrid n'abo bakinyi babo witwa Alonso no musi yarafise equipe nziza tuma twizera ko akarero nka Bayer Leverkusen equipe Bayer Leverkusen yarafise abakinyi beza kandi bamufashije gutwara bino bikombe ariko twemenyana neza ino equipe ya Bayer Leverkusen beshi abakinyi baje kugarura forme muri no equipe ya Bayer Leverkusen zaragiye nkwitwande uno Saka Jonathan Tata wari umuzi nk'umukinyi w'igihangara abitwa ba Frimpong ari yarababaza abitwa ba Grimado yarababaza Florane Wise nivyo yari umukinyi mwiza ariko biragaragara neza ko witwa Zabi Alonso ari wamumenyereza aza kubaka equipe akayiha ikizere kandi ciye ko kano kana nimba manze kuyibona yifashisha abana bakiri bato cyane uno munsi ndakine kuzana muri equipe de Madrid araje muri equipe de Madrid ikibazo sumumereza ikibazo n'abakinyi uno munsi niyaza muri equipe abakinyi ubona ubwawe kuko twanabonye witwa Alonso umukenye wiwe akoresha kuno munsi nuwo kukoresha bakidefasesha kuri batatu ama mediane naho akaronde bandi bakinyi bakinisha abakinyi beza uvuga ngo muri equipe yiwe arifuza nimero 3 mwiza atera amamonde akongera akazibira akagira nimero 2 mwiza aza akagira iki akazibira koketera amamonde eske muri equipe de Madrid nabaye bakinyi bo babona Alonso aza kwari karubakirako tutarinjira tutakwa twinjira mu bakinyi nabo ariko aronde turakosha gufiti ndakene ku bakinyi bafise ubunyene abakinyi kubakirako ubwawe abo yosigarana urabona ari nk'abandi ku bwawe no munsi ya ubwa mbere nibaza ko byinshi nawe nyene yasa no wabisavye imbere yuko aronka ayo mahigo yo kuzokwinjira mu Real Madrid yarasavye ko yo bomuguriye aba defenseur n'imiburi barenga babiri aba defenseur barenga babiri urabona ko Real Madrid uravye nka Mendy ukaraba aba defenseur b'inyuma bose uretse Raul Asensio ubona ko yadugije ugwego cyane defense ya Real Madrid yose iragwaye cyane defense ya Real Madrid yose iragwaye ikwiye kuzana aba defenseur nkuko nabonye na Real Madrid yavuye mu gace kavuga ngo twebwe tugiye natwe kugura abakinyi kuko turabona ivyo tubonye muri Champions League canke muri La Liga ni ibintu bidusaba guhindura tugazana aba defenseur Real Madrid imenyerewe zana abakinyi kuri gusa no kuvuga ikazana abakinyi kontra zaheze nico kikiriki kimeze nkuko nibaza ko Real Madrid bizoigora cyane ni kuja ku isoko ikagura nk'indi migwi ubona ko iziraneka kandi Mbappe amasezerano yaheze reka tuje kumugura ariko nabonye rero wo bita Zabi Alonso yavuze ngo ashobora no kubikurira muri Bayer Leverkusen yabo ba Jonathan Tah ashaka kubikora muri Bayer Leverkusen akabizanira muri Real Madrid
Real Madrid ubona ko uwo Lucas Vazquez nawe nyene icingo aragenda aragenda ngo bamwongere indwingo zibiri akine coupe du monde club amaje we urumva agomba sohoke none urumvira Real Madrid itegerezwa kuja ku isoko deja nayo itagiye ku isoko defenseur yabo ntayo mbona kabisa rero ikintu cyo kuvuga ngo Real Madrid ngo ikibazo ngo ntibari kwirukana coach icyambere cyo urumva deja arazanye muri vestiaire hari ibintu usanga bitameze neza Rodrigo Mantarima hari match nabonye ujya Endrick Ancelotti nyuma y'urukino yavuze ngo Endrick menya ko ngaha atariho bakinira utugenegene canke amateatre ngaha aha ni muri Real Madrid ataha ni muri Real Madrid ugeze imbere baro bamutere ibyo ndivyo kuzana ibintu by'utugenegene ngaha ntibikora hajya umuntu naho bari karaguhanura akubwiye hariho rangaje umuntu aguhanuyemwo usanga wavuze ati wapi mugabo nkujya kuba ari umwana ntafise kugaragaza ishavu atigeza kubanza avumiriye kwanza rero iri Real Madrid ikeneye guhinura coach kugira ngo nkumburi haze icucuka ciza muri vestiaire hama icya kabiri Real Madrid igende igure aba defenseurs imaze kugura aba defenseurs Xabi Alonso niho tuzoca tupima gwagwego gwiwe ko yafasha abakinyi kuko ikipe irashobora kugira abakinya beza rega ntinatwara ibikombe urabona Paris Saint-Germain byarase mu myaka n'imyaka byarasise Messi Neymar Mbappe ikagira abakinyi bakomeye cyane ariko urabona ko PSG y'umwaka ariyo bisa nkuko iri kiragira kubera iri jene hariye rero ntitwoca twigize ijana ku ijana ngo Xabi Alonso aje gukora amateka ahubwo inyuma yo kumuha abo bakinyi aba defenseur abo bakinyi azoba yashatse ko azana muri Real Madrid ba Trent Alexander-Arnold we urumva azoba deja yaje niho tuzoca dupima mbega Xabi Alonso yaramahirwe y'igihe gito canke yabara bakinyi bamubwiye confidence canke by'ukuri ni Xabi Alonso ari umumenyereza akomeye cyane niho rero tuzoba dushize ku gipimo cy'uwo mumenyereza Xabi Alonso nuko kabisa ati tuzoshira ku gipimo kuri Alonso ariko ndakena nyene akantu waruvuze kama bakino uvuga ngo uno musi equipe Real Madrid ifise umudefenseur umwe wenyene Laura Sensi wenyene barudiga bande arabaciramwo niko ndagaruka ku kintu bwana Adu Jean Claude yaravuze Xabi Alonso nivyo ubwa mbere nambe twemanya ko atari umumenyeza mubi kuko ibiharuro byo biravyivugira ibiharuro yavyivugira ubundi mu myaka maze abatwereka ko umumenyereza mwiza kandi twemeranye na neza nuno mumenyereza Carlo Ancelotti nivyo no mwaka uramubereye mubi ariko jewe ntibimisiguro ngo numumenyereza mubi oya si mubi navuze ko ari ugushaka gusa kubganje rero kubganje kuntu ndabibona canke kuntu kimeze guhindura Carlo Ancelotti ukazana mumenyereza nka Xabi Alonso navyo nyene si bibi ariko ubundi naho ntidove twitwaza ngo duhindure Carlo Ancelotti ngo niwe yabaye mwiza niwe yabaye mubi niwe yatumye Real Madrid twibona muri ibi bihirimo kuko ku Real Madrid kwibona muri ibi bihirimo si kumvo ya Carlo Ancelotti ahubwo ni kumvo y'uburongozi bwa Real Madrid urongo nitwa Florentino Perez ico nico kintu mbe nako ndagaruka ko cyane ivuze gute rero na Xabi Alonso mwiza tuvuga ko ameze neza niyaza muri Madrid hakiriho ya mentality imeze nkuko nubundi Real Madrid twaca yibona mu bihe bigoye kuko nuzombya bano bakinyi Real Madrid ifise ko bazova baza guhangana na FC Barcelona zikomeye kuraho nizo havumbya ko Real Madrid izo biza guhangana na Paris Saint-Germain hangana na Bayern Munich hangana na Arsenal ndetse na Man City nubwo no mwaka umengo byagiye nabi ariko Man City nayo nyene numugukura tweka kuko uragerageza kwiyubaka oya Real Madrid nibaza ko itegereza kugura abakinyi itaguza aba defenseur ho ndabona ko urabona ko na Antonio Rudiger wabonye mu mugwa wa Chelsea nibaza ko atari we Antonio Rudiger uko abona myemezi oya yaragiye ariko arasaza nawe nani mu myaka 30 32 hariye imyaka irikira murega Antonio Rudiger general mu Chelsea se ndiko ndabona oya biragoye ubundi ni bimwe bavuga ngo hari ahantu ushaka kuri kuraba ahantu kanaka ugasanga wewe urugero rwawe si gwiza mugabo rurabayabaye ariko bivanye naho muri kumwe abantu bakaca mubabona ko mengo uri mwiza ivyo navyo birabaho mu buzima yitwa Anthony Rudiger niwe karagerageza kuko niwe asikaje afise defense ya equipe Real Madrid abitwa ba Eder Militao bagize ligama croisée hariya abitwa ba David Arabanuko abitwa ba Carvajal nuko buriya ndagenda babwire kino kintu
umukinnyi agize ligama croise kuko buriya ligama croise uza kuyimaramwo hafi abaye amezi make n'amezi 6 ugize iyo ligama croise ukagwa mu yigira wisubiriza kariyere yawe ibiri kiragenda uburaro bwa hafi witwa Demitown n'amatwi yigira katari gake Dani Carvajal ntaguma yikora abitwa David Araba nukuvuga ngo Real Madrid je nawonza nikiwo witwa Demitown ntisiga ndanamwumva rero ubona ko na Antonio Rudiger nawe nyene inyuma yo gukora match rero kurabonye ko hari ibintu yagize bitari vyiza yahatse gukubita arbitre biramuhanisha ariko we urumva nawe deja yarasanze n'ubundi yababaye aca hano inkino zingahe match zingahe zisigaye muri La Liga nibaza ko Real Madrid nuko ngira ngo isigaze za Mallorca nyene naye handi yo havuye izira kubitwa ko nyene twayibonye muri weekend baba bakinisha ba Valerio nta bakigifise ubona ko nabonye na Vinicius Junior nawe nyene gashaka kutaboneka mu nkino ziri imbere mu binyamakuru bitandukanye nka vya Diaro bitwa vya Marca bigaragaza yuko inosi ziwe yarangiye muri La Liga urumva kubura baje ba defenseur ukabura Vinicius Junior ukaza kubura Rodrigo wewe yatangaje ko atameze neza ariko atari imvuna atari iki wewe urumva ni mentale mariko ntihabura ibyo avuga ati je numva wapi sindi arezi sindi pre gukina Real Madrid nibaza ko ni ngombwa igende ku isoko izana aba defenseur hama Xabi Alonso turabe ugwego gwe ntitwavuze ngo ni mubi habe Ancelotti si mubi kuko Ancelotti aba ari mubi ntiyari guhita abona deal nk'ijya yo kuja kubamenye umumenyeza muri Brazil yahise abona akazi ubona ko avuye muri Real Madrid azohita agenda rero urumva ni umumenyeza mwiza ariko umumenyeza ntirukanwa ngo ni mubi ahubwo hari gihe usanga hari ibintu bitagenda bigatuma umumenyeza amuhindura ya nuko Houston Theo imbere ko twice twinjiye ku bakino vuga ngo akeneye kuba yozana witwa Alonso abo yiyumvira abo agomba kumuzanira ndakeneye kuko yuzanye abakinyi no munsi hari abandi bakina baca basohoka muri equipe kanaka kugira ngo ntihabemwo ambutiyaje muri equipe hari abuza gusanga kuno munsi bashaka kwikora fashe kugira ngo bakuze abandi kugira ngo ugire squad ndende ugire abakinyi babiri kuri poste ariko no munsi abakinyi bingwiza murongo muri equipe de Madrid bakwiye gusohoka kugira ngo witwa Alonso kuko nguma ngaruka kuri bano bakinyi Alonso vyanka bikunda araza avuga ati wewe naka urasohoka wewe naka uraguma muri equipe wowe ubwawe uno munsi abakinyi bakiye gusohoka muri equipe ni bande abakinyi bakiye kubagira iki gusigara ni bande hama twinjire mu bakino uvuga ngo nabo akeneye kubaza muri equipe de Madrid ubwa mbere na mbere muri Real Madrid ingwiza murongo nyinshi zuzuye inyuma Real Madrid barafise abakinyi benshi inyuma uzosanga bafise abakinyi bagera kuri 5 ndetse canke 5 barimwo burya bafise umukinyi ndavuga nka Raul Asensio Antonio Rudiger Eder Militao David Araba barafise ba Fran Garcia barafise ba Ferland Mendy barafise ba Lucas Vazquez nubwo atari umukinyi w'inyuma burya baramuhenga ko no musi yamaze kuba n'umukinyi w'inyuma kubugiye kuraba no kuri squad list y'abakinyi Real Madrid kirakoresha muri no mwaka 2024 2025 uzosanga ikandikwa mu ruhande rw'abakinyi b'inyuma abo bose je kubganje no bugata abakinyi babiri nyezina numva ko notora bosigara mu Real Madrid uzosanga ari babiri gusa Antonio Rudiger na Raul Asensio naho nyene wo Antonio Rudiger si wa mukinyi wo kwizira ko azoza kugufasha no mu myaka 3 iri imbere Raul Asensio ni wa mukinyi wo muri kubu ndetse no muri kazoza rero ikintu nyamukuru je mbona Real Madrid ikwiye gukorerako ubwa mbere na mbere no kubaka inyuma kuko nimba ufise abakinyi babiri b'inyuma bo nyene ntibakwiye uri kuranyumva ndakumva cyane ashobora guhura n'imvune ejo ashobora kuva mu mukaronka ikarati tukura agahagarikwa inkino zitari nke uri kuranyumva ashobora guhagarikwa inkino zibiri ugasenga muri izo nkino zibiri ufisemo inkino zikomakomeye z'agaciro na grand rendez-vous ese uzoca ukoresha nde uzuzana ndaze kugufasha muri izo nkino ziba zisigaye rero Real Madrid ikintu kwiye kubakira kwiye kurondera abakinyi bwa mbere na mbere alphabet babiri bo ku rwego rwo hejuru uri kuranyumva bona Mercedes Dick ikaciyongera ikarondera n'imiburiburi abo muri axe central abandi nka babiri mu majambo bakirakina abakinyi bagenda kuri bane uno munsi twamaze kumva ko Trent Alexander-Arnold yamaze kuboneka uno munsi turakena undi mukinyi ace ku byaro bitatu mwiza akora amamonte yongera azigo no kuzibira azuza kuba associé kuri Ferland Mendy Ferland Mendy ndiwe twamaze kubona ko numwe mu bakinyi witwa Ferland Mendy wewe ubwawe wamugumizaho je numva Ferland Mendy nuno Fran Garcia numva ko ntagumiza Ferland Mendy
witwa uno mukinyi yitwa Frank Grace nagase akasha soka muri equipe uko Fernand na Frank Grace Fernand we ubyiwe ndabona ko mengo hari aka experience gato yasa nk'ufise akeneye umumenye habwa arakeneye umumenyereza ariko abantu benshi ico yoza kumufasha cyane ariko abantu benshi bamugira ngo ni bamuhora ngo ni mechanique ari witwa Fernand ngo uretse ubumekanike mbona nkaho asa numukinyi kwanza ubwa mbere na mbere uzosanga imikine yiwe asubiza umupira inyuma cyane kwamenya neza kuri ico kintu ariko ku ruhande rwo kuzibira arafise icyo afasha gusumba Frank Grace atwemeza kuri ico kintu je sinzi ko abandi babibona uko ugutandukanye nuko je ndabibona ariko ku bwanje ukuntu ndabibona oya naduza kubavuga nawe nyene ivyumviro vyiwe no munsi vyoroshe ivyo Fernand nta kintu kirenze asumba no mwana Frank Grace ariko Frank Grace ni umwana kwanza ubwa mbere na mbere yiruka biragoye kuzomona kararuha ariko na Fernand nawe ni wa mukinyi novuga yuko arafise akantu kaka experience asumba no mwana Frank Grace kandi kubwiwe ari inyuma burya urumva ko hari umuntu gusumba uko woba hariho Frank Grace kwemera neza na neza kuko ndavye kuntu ku rukino rwa Clasico ukuntu Lamine Yamal yatanze kuri Frank Grace bitandukanye nuko namubonye yeka aratamba kuri Fernand ko Fernand yaratangwe ndiko ndagaruka cyane ku rukino rwa Copa del Rey rwa final ko Fernand we yaratangwe nubwo yakinishijwe ubona nkaho ko atarava mu mbone siwe yavye soka agise kibazo c'imvune siwe kuvunika kandi nengeje kuraba ukuntu Fernand yaragejeje kuzibira uno mwana Lamine Yamal bitandukanye nuko nabibonye kuri Frank Grace Lamine Yamal yarorohewe cyane ariko nyine aho nyene equipe ya Madrid irakina umukinyi adefanda cyane cyangwa yakina umukinyi ashobora kuba akora ku mpande zose irakina umukinyi ashobora kuba akora ku mpande zose je ikintu niko ndagaruka ko numukinyi ega ubundi naho nimbo Real Madrid kiraro ndumukinyi aca ku biharo bitatu nibice bisigura ngo bose ngo Frank Grace na Fernand waca birukanwa kuko umukinyi nivyo zo mu mukinyi ngendegwa ko ariko kandi ejo witegura ko eske ni agira ikibazo uzuza kuhasubiriza nde uri kuranyumva uwo rero uwo umuntu azuza kuba ariko umva hari umukinyi ashobora kuhaba nk'intega kazoza uwo w'intega kazoza rero kubganje mbona ko yoba Fernand gusumba uko yoba Frank Grace rero kubganje ndumva ko Real Madrid ubwa mbere na mbere irakwiye kubaka cyane inyuma kandi irakwiye no gusohora abakinyi benshi b'inyuma ubwa mbere na mbere wonohera ko cyane mbere wanashima mu gusohoka je n'inkoni noshirako uno Eda Militao bo mukurikiza igiti hari Eda Militao n'ubuhiri hamwe na David Araba n'ubuhiri no bukurikiza inyuma nkaca nongera nkaja ku bakinyi bo hagati mu kibuga nivyo Luka Modric no mutama nubwo atatanze byinshi muri Real Madrid ariko ari hageze yahasohoka hageze ko asohoka muri equipe kubganje numva ko hageze yahasohoka Luka Modric abantu ba Dani Ceballos nabo nyene je kubganje simbona ko hari kirenze nuno Lucas Vazquez Jesse ndabivuze ngo nuko ngo Real Madrid yamaze kubishira habona ko mu bakinyi basohoka arimo je kubganje mu bakinyi bari bakwiye gusohoka nubwo Real Madrid taribwa bivuge namubona mu bakinyi bari bakwiye gusohoka no mugo witwa Lucas Vazquez Vazquez wewe naje sinoja kure ntabwo wavuze ngo witwa Eder Militao ubona wosoka imbere yabose imbere kuri jewe ugakurikiza inkoni yitwa Lucas Vazquez burya je kubganje inyuma abakinyi benshi bakwiye gusohoka cyane je kubganje mu Real Madrid ndababona ku ruhande rw'inyuma gusumba ku zindi poste zose nuvuga ngo inyuma wavuze ko kuri Eder Militao arasohoka David Araba arasohoka Lucas Vazquez arasohoka Frank Grace na Fernand je ndumva ko nosora Frank Grace hama nkaca ndondera undi mukinyi noza kumwasosia kuri zino nimero zitatu hazoba hari Fernand nkamwasosia kuri Fernand bakazoba bari uwo wundi Fernand akazoba ari nk'intega kazoza ariko nyene utaraje no muri mediana tugende turakura nako Adu Jean Claude avuze nako Houston avuze yuko abakinyi yosohora uwitwa Lucas Vazquez agasohora uwitwa nako witwa David Araba Eder Militao n'uwitwa Frank Grace nawe uremenya na Houston ko buri abakinyi equipe ya Real Madrid yosohora ubabona nibo bakwiye gusohoka canke hari ahantu nawe uvuga ngo hano hantu unaka yosigara canke hose gutaruyo bisanze nka hose bisa nkuko dusa n'abahuza ariko kuri Fernand na Frank Grace ubona ko Frank Grace ego nta nkino nyinshi novuga ngo ariko araronka nka Fernand ariko Fernand nawe nyene rujya gwega afise na rutoya tubonye nuko bamuhaye umwanya arakina Fernand ibintu yahora kina gitangura sibyo turiko turabona myimisi ego harabaye aka evolution ariko si kuvuga ngo Frank Grace yaroso umwanya ntiyoba nka kujya kwa Fernand reko bwanje nibaza ko Fernand na Frank Grace nico kimwe aco kimwe kabisa kuko nta bintu birebire Fernand ariko arakina gusa hari ukuntu wewe yigiriye confidence cyane kurusha ujya Frank Grace
niyo mpamvu rero defense je abo bose yavuze bandi twohuza inyuma ho sigara Laura Asensio hagasigara Antonio Rudiger hagasigara Frank Garcia cyangwa Ferland umwe muri abo aho ngena ndakubwira witwa Ferland afite imyaka 29 mu gihe witwa Frank Garcia afite imyaka 25 ubwo Real Madrid ko tuzi ko nayo ubwayo umukinyi amaze ukiza imyaka 30 batu bakongera umwaka bagutoje ubwawe wowe urumenyereza wabaye Xabi Alonso hagati ya Frank Garcia n'uwitwa Ferland nuwaye mukinyi usohoka imbere y'abandi bose Ferland niwe usohoka imbere ya bose usohoka imbere ya bose kubera ndazi ko Xabi Alonso azokubakira ku bana ntazokubakira kuri uko baze twibukanye neza gatoya ntaranabaciramo burya no migwi ya Real Madrid ino migwi ya Real Madrid FC Barcelona uzosanga ari ya migwi uko byogenda kose uko yokora kose mu gihe ikirubaka nitwa ngo ni ya migwi ngo je kubaka ndiko ndategura umugwi ngo ariko ngo gutaha ane blanche ngo nta kibazo biteye ngo kwandiko ndubaka umugwi no twemenye neza na neza nimba Real Madrid uje kuburi kurubaka umugwi ariko umugura wubatse birasabwa yuko mu bikombe byose uze kuzo uri kura participamo nimba ibintu uze buremo na kimwe nimba uri kura kina La Liga udatwaye La Liga twara Copa del Rey udatwaye Copa del Rey twara Super Coupe d'Espagne udatwaye Super Coupe d'Espagne oho Champions League yo numva ko biba bigoye mu basi twara igikombe kimwe basi bapfume bakibona basi kandi ugerageze sezo ihere uyisange muri ya migwi uza guhanganira igikombe cha Super Coupe d'Espagne mu mwaka uza kuko ivyo rero maze kuba uzi kuje muri ya migwi ihatanira ivyo naho uri kurubaka umugwi sinumva ko uza gukoresha Frank Garcia imbere ya Ferland kuko birasabwa ko ni muri buri wifashisha umukinyi afise experience azo gufasha muri yo sezo imwe kuko no Ferland so umukinyi uzokoresha kwibure ngo mu masezo ashika kuri 5 canke 3 kuko umukinyi nivyo uzobuzanye undi mukinyi ku rwego ca kuri nimero 3 uje kumwasocia kuri Frank Garcia nivyo ntuzi ivyejo ushobora kumukinisha inkino zibiri 3 agiye mu mvune z'umwaka wose eski wa Frank Garcia urumva ko tuza kubigufasha rega n'ubundi mugihe hari Ferland Frank Garcia cyangwa Ferland haza kuba baye titirere indiscutable twavuze ko nahazoba hari ari umusubirizi yazoba ari umusubirizi ikibazo kigaruka ni wa mukinyi uzobuzanye nk'umutitilere ariko ashobora kugira ingorane basore ndababwira akantu kamwe je nguma nisunga equipe Bayer Leverkusen ukuntu imikenyero yiwe karakinisha nukuvuga ngo equipe Real Madrid ya Xabi Alonso dahinduye aguma garuka azana ababakinyi batera amamonte n'ababakinyi batera bagiriki bazibira equipe Bayer Leverkusen kuri gatatu yari ifise witwa Grimaldo nukuvuga ngo nawe ubwiwe yari wa mukinyi atera amamonte akongera akazibira tugiye kuraba ibintu byose ko ari bibiri witwa Ferland n'uwitwa Frank Garcia uza gusanga ari wahe byose dushize ku munzane ugerageza byose basi kuko ubwanye niwe mbona akwiye kubaguma muri equipe kugira baronde undi mukinyi hamaze kundi umuramplasa akandi kantu tutokwibagira witwa Frank Garcia n'umukinyi w'umuespanyol mugitwa Ferland nawe ari umukinyi wa hehe w'umufaransa Xabi Alonso nawe je muri equipe de Madrid nawe n'umuespanyol aho kantu nako tugende tukagira iki tugasunya tugashira ariko ivyo bintu navyo uvyisunze cyane yaza gutuma wose ubizona n'umugwi nyuma ko twarabonye kuri Xavi Hernandez byaramukozeko ivyo bintu byo kuvuga ati ndakwiye guha cyane abi iwacu canke abo muhira ukaza kuko ivyo bizogutuma wumva ko kinisha umwana wo muhira atarugera afise gusumba wandi atari wo muhira afise urugero rwo hejuru bigatuma umuntu unasubira inyuma rero wibanze cyane kuri ivyo navyo birashobora kugutuma n'umugwi wawe utitwara neza nkuko byari bikenewe gusa je nibaza ko Xabi Alonso nubwo tuvuga ngo Real Madrid se equipe ishaka kubaka byakure utayiha ibikombe nibaza ko Xabi Alonso nanabonye ashaka ko ardagira azaronka umwanya ugera cara umwana urabona ko yaragiye kuba namurondera wanashaka muri Bayer Leverkusen ntivyakunda muri equipe de Madrid urumva no ashaka kugirira icizere bajya bapeti gazo bafise abatangura bafise mentality y'abantu bakuze bafise experience ariko nibaza ko Xabi Alonso arashobora no kuza yizaniye abadefenseur beza basumba bajya ba Ferland cyangwa Frank Garcia cyo turavuga tugira ko nyine tuvuga muri mediane abakintu uvuga ngo bakwiye kuba basigara tugenda tunyeraguritsa ko nabana ko n'umwanya ukorana tujana adu muri Real Madrid abakinyo kigo basigara ni bande abosoka bo bari bande muri mediane nibaza ko
uretse Luka Modric asa no imyaka isa n'iyimujanye nubwo rimwe yizangura agatsinda ibitsindo vy'inguvu mu abantu batakeka. Luka Modric aragize akagenza. Urabona ko uyu Chouameni rimwe bamuzana inyuma ariko iyo yakinye hagati mbona umenga niho akina neza cyane. Hagati je noza ko Real Madrid nta kibazo kinini bafise. Nuvuga ngo abakinyi bakwiye gusohoka ubwawe nta bakinyi babona ko bashaka gusohoka muri equipe kugira ngo bagende kuko Real Madrid hagati mu kibuga twibukanya bifise irafise witwa Luka Modric irafise witwa Ardagire irafise witwa Dani Ceballos irafise witwa Fede Valverde irafise uwitwa Jude Bellingham irafise witwa Eder Karamavinga irafise n'uwitwa nde Oriol Chouameni. Aba bakinyi bose nta bakinyi bakwiye kuba bosohoka muri equipe abandi nabo bakinjira. Real Madrid hagati nta kibazo kinini ifise kabisa. Na Modric bagiye kubera ko imyaka isire n'ikira musiga nta match nyinshi cyane twamwitega ko canke iminota myinshi yozarakina buri match. Nayo sigaje abandi ba Bellingham nibaza ko wamura bibona Bellingham n'umuntu ameze nk'akamashini cyangwa match ubona umenga yarusha ariko naho abajyamye arakina pe. Uravye ole ujya tugatera amashuti maremare Valverde so umuntu wo kwirukana aragutangaza rimwe match yasu ugasanga atsinze igora ari muri miriye. Rero nibaza ko Real hagati nta kibazo kinini ifise kabisa. Houston ati nta kibazo ifise uwitwa Adu Jean Claude. Uno munsi wowe ubwawe nawe abakinyi bari muri equipe de Madrid muri Mediane bose bosigara canke arabubona bo soka. Je kubwanje ndabona hari abakwiye gusohoka. Abo nabo ni bande? Muri Real Madrid nkuko Adu Jean Claude mbere sinoja kure cyane nawe ndumva ko Luka Modric mu bakinyi bakwiye gusohoka rimwe. Dani Ceballos mu bakwiye gusohoka rimwe. Eder Kamavinga na Oriol Chouameni umwe muri abo arakwiye gusohoka ariko je ndumva ko nosohoka Edouard Kamavinga kubera Oriol Chouameni ni wa mukinyi aza no kugutabara mu gihe muri Axe Centrale hari abakinyi bamwe ushobora kuba wabuze. Luka Modric nawe ni wa mukinyi novuga yuko arashaje nyakira murega ni ubwo bishika nko nyine Adu Jean Claude yabivuze hari inkino zimwe usanga birashisaraje akigaragaza aje gutsinda ibitsindo vy'inguvu utari witeze ariko ubundi nawe ku myaka agize ko yarakwiye kuba ariko arasohoka umugwi wa Real Madrid ariko kandi hagati mu kibuga bakarondera abandi bakinyi bagera kuri babiri uza aje kurampasa Luka Modric n'uwoza aje ku rwego rwo hejuru umukinyi w'izina ameze neza ashobora gutanga vyiza cyane gusumba nk'ivyo ndavuga Kamavinga yatanga kugereje kuraba hagati mu kibuga uzosanga Kamavinga ari mwiza gusumba Oriol Chouameni ariko ico Oriol Chouameni nawe sombije Kamavinga ni wa mukinyi ushobora no kuza kumuhingika muri axe akagerageza no kuvuga ngo afite polyvalence hari uri kurumva ni wa mukinyi ushobora kuza guhingika muri axe akagerageza kwitanga vyiza rero mukinyi nk'uyo ashobora kugufasha no kuindi poste urumva no mukinyi w'agaciro cyane kuri wewe ariko ubundi nawe Real Madrid rakeniye abandi bakinyi bagira nko kuri babiri beza cyane bizina bo ku rwego hejuru baca hagati. Nuko kabisa atake nayo atake ni sawa. Atake ni sawa gusa ikintu gikenewe cyane nuko botegurwa cyane mu mutwe. Bagategurwa mu mutwe bakamenya ati nimba twebwe turi Vinicius Junior nimba ndi Kylian Mbappé Loti nimba ndi Rodrigo Gozi nimba zoba kihari mu gihe zoba yagiye naho ntazo Burundi azoba hari twumve ko tugiye kurondera inyungu ya Real Madrid ariko atari inyungu yiwanje jewe Vinicius Junior kandi atari inyungu ya Kylian Mbappé Loti. Ya muri atake niko bivuga wanashaka witwa Rodrigo kuno munsi yanamvuye no myimenyerezo wanashaka atanayimarangije icyatumye atashaka kuva muri no myimenyerezo ntakiramenyekana ariko bikaba bigaragara ko witwa Rodrigo nawe ashaka gusohoka muri equipe de Madrid bivaye nuko ari mu gitutu no vuga ngo cuno mukinyi no vuga ngo yitwa nde witwa Jude Bellingham no witwa nde witwa Kylian Mbappé umwana ashaka gusohoka naho twavuze ngo muri atake ngo ntabosohoka biragaragara ko ino equipe ya Real Madrid ishobora kuba yo sohora uno mukinyi tuje mu bakinyi nabo uwitwa Zabi Alonso kararondera kuno munsi abakinyi bakenewe hari abakinyi nabonye equipe de Madrid witwa Zabi Alonso yifuza harimo umusatirizi mwiza ejo ku munsi weje garagaje avuga ngo ndakeneye amasignature kuri 3 y'abakinyi beza aho harimo abakinyi mude umukinyi akina nimero 9 abakabakeneye umukinyi afise profile nk'iyande witwa Joseru yakiye muri equipe de Madrid kuno munsi witwa Zabi Alonso aje impinduka arakeneye abakinyi ashobora kuri karazana ubwanyu equipe de Madrid ikeneye umukinyi nkande uko twavuze ariko ba Jonathan tabaye ko baravugwa umwataka ni haragaragara ntitwagera kubona ko ushobora kuza muri equipe de Madrid ubwanyu no munsi hakenewe abakinyi nk'abande muri equipe de Madrid twavuze muri defense
abosigara ko ari abara defenseur bakeyi uno munsi umukinyi yoza agaza gufitinga neza muri no ino equipe de Madrid muri wa mukinyi wa batatu yuba ari nkande ado cyane baza ko kuri atake ho urumva Rodrigo ategeza kugenda kubera nabonye ngo mu minsi mike yarashobora gutangaza kazoza kiwe ujya we urumva kugenda ni ngombwa ariko nibaza ko umunimero 9 nk'iyi minsi ntawo hari ubwa ngo no munimero 9 ajyana nka kome twabona ba Benzema aba nimero 9 ubu benshi n'abafone 9 rero nibaza ko Real Madrid kibazo ifise si sabataka kubera iratsinda amagorane bakayitsinda 3 byumvikana ifise ubusatirizi bangaho ikabura defense kabura aba defenseur iyo equipe rero urumva uzibiye hahandi haje ibitsindo 3 hahandi imbere urumva aho hasanzwe hakomeye cyemba numva imbere ta kibazo kinini kihari Jozeru egari karavugwa ko ashaka ko ashaka ko yogaruka ariko Jozeru tuvuge ko ari we mu nimero 9 yoba akomeye cyane kwe wewe bavuga ko ari profile nk'iya Jozeru para Jozeru bakine umukinyi abonamo ariko nkuko Jozeru yabikoze yagize ko ibyo yakoze muri Champions League wa mukinyi ava ugatebe akabitsinda cyangwa wa mukino uvuga ngo para umfone ni wa mu nimero 9 je hariya witwa Kylian Mbappe akamuronderera witwa Vinicius akamuronderera amana ugatsinda vyonyine kumariza nk'abitwa Robert Lewandowski nibaza ko muri Real Madrid kubganje nibaza ko ico ntikibazo kinini kandi nibaza ko recruitment Real Madrid zo mugirira ahanini nibaza ko aba defenseur ati aba defenseur nibo witwa Adu avuze nawe ivyo witwa Zabi Alonso avuze Houston ngo arakeneye umukinya afise profile nk'witwa Jozeru umunimero 9 Real Madrid kugira igenze neza iraza kuba ikeneye musatirizi ibitsindo muri equipe de Madrid vyabuze cyanke hari ahantu ariko arazana abakinyi uvuga ngo badakenewe azi ko yubaka handi hantu nkuko Adu Jean Claude yashoboye kuba karabivuga ubwa mbere na mbere uno musi uzosanga imigwi myinshi kirakinisha aba nimero 9 kenshi n'abantu 4 si baba nimero 9 uzosanga buzuye cyane ndakunda garuka ku mugwa Real Madrid kuko yabana Kylian Mbappe asa nk'uko arakinishwa nimero 9 burya nimero yiwe ntiyari nimero 9 burya kuko turamenye muri za Paris Saint-Germain umukinya aca ku ruhande yari umuwinga ariko no musi bivanye nuko yaje asanga Real Madrid hari attaque yari sanzwe imaze kubiriho yamaze kubikirubakwa hariho umukinyi ndavuga nka Vinicius Junior Rodrigo Goes Kylian Mbappe roti byaca bisabwa neza ko ashobora guca hagati yacaba umusrika ariko kandi kindi naco uno musi Rodrigo Goes turumva ko ari mu bakinyi mu rutonde rwo bakinyi bategezo gusohoka mu Real Madrid kuko niza rya Zabi Alonso riravuga neza yuko ritaje kuba ariko riyakorera kuno mukinyi Rodrigo Goes rero inyuma y'isoka rya Rodrigo Goes hari hakenewe ko haboneka iyindi attaque mu Real Madrid burya umunimero 9 muri Real Madrid urumva ko acagera yaha aza kuba ariko akeneye kuko Kylian Mbappe acagerageza gusubizwa kuri nimero yiwe ariko nabo badashaka hasanga witwa Vinicius Junior muri abo babiri bazura bumwe bahengeka ku ruhande bashobora gufata nka dufata karorero nk'witwa Kylian Mbappe akaja mu buryo Vini nakaja mu bubafu canke Vini akaja mu buryo Mbappe akaja riya uvuga ngo bazobakiswe kuri wa mukenyero wabanga kuri wa mukenyero wabo uri kuranyumva rero bwana Messi Dick ikivugwa coco nkuko umumenyereza Zabi Alonso shoko karivuga ngo yarakeneye umukinyi w'umunimero 9 afise profile nk'iya Jozeru nivyo vraiment umukinyi afise profile nka Jozeru muri Real Madrid yarakenewe cyane gose kuko kuva inyuma y'igenda rya Karim Mustafa Benzema byari bigoye cyane ko tuza tukabona umukinyi ashobora kuza akakora recovery y'ino post ya nimero 9 ariko Jozeru yaraje aranabigerageza none musi nivyo twomutako umwikomo ngo Kylian Mbappe nace karafasha mu Real Madrid mbere wanashima Kylian Mbappe afise n'ikintu kinini karaho mu Real Madrid bisumba yuko atakino Real Madrid kiraha Kylian Mbappe roti rero ikintu nyamukuru je ndiko ndavuga mu gihe uno Rodrigo Goes yoba yaragiye uwo mukinyi afise profile nziza yo gushura kuza gatsinda ibitsindo nk'ivyo twabonye kuri ba Karim Mustafa Benzema yarakenewe cyane mu mugwi wa Real Madrid yarakene muri equipe ya Real Madrid wanashaka tunababwiye n'abakintu uvuga ngo equipe ya Real Madrid kiranarondera amwe mu mazina navuga ngo akaronderwa harimo Ibrahim Konate kuva muri equipe ya Liverpool tugenda ko mukinyi Ibrahim Konate arakenewe muri equipe ya Liverpool bona Adu Ibrahim Konate nibaza ko ni hamwe nyene Liverpool ari equipe yatwaye igikombe kandi buryo uzobirabe kenshi iyo equipe iri mu bihe vyiza usanga abakinyi bose ari ukuntu usanga ubona ko umenga barameze neza cyane ariko Ibrahim Konate ugereranije n'abakinyi Real Madrid ifise ku ruhande rw'inyuma nibaza ko arakenewe muri Real Madrid
nawe Adu nako Houston Adu witwa Ibrahim Konate muri equipe ya Liverpool yo bari umukinyi ni profile nziza kuri equipe ya Real Madrid ku ruhande rw'inyuma kuko ugejeje kuraba Ibrahim Konate usanga ari umukinyi akina muri Axe Central akina na Virgil hariya muri Virgil ariko ubundi naho turumva yuko Real Madrid uno Zabi Alonso ashobora kuzuza zananye n'umukinyi ndavuga Jonathan Tata mu gihe uzobuzanye umukinyi nka Jonathan Tata usanzwe ufise uzobujuje gusangaho abakinyi ndavuga nko ndiko ndaza cyane kuri no Raul Asensio kuri Antonio Rudiger kuzana Jonathan Tata kachonge ukagira ko Ibrahim Konate sinumva ko cari kintu kibi mbere wanashaka ngende tunavuga n'abakinyi bakenewe muri defense cyane cyane harimo Ibrahim Konate hari umwana muto cyane yitwa Dini Ojelsen akinira equipe ya Banamafu n'akamiki cyane hari no munya Espagne bafise barakeneye uwitwa Piero Hirikape barakeneye kandi abo ni bakintu uvuga muri Axe bonyene bakeneye kuvuga ngo bakinyeshe kuri bangahe batatu canke tuvuge kuri babiri wo gutoza witwa Ibrahim Konate witwa Dini Ojelsen Houston Wotorande Dini Ojelsen ni wotora nawe hari ya Dini Ibrahim Konate nararoreye match ya Banamafu ujya mu Petit Dini Ojelsen n'umukinyi mwiza cyane arengeye n'abakinyi wote bariko twarorana match namubwiye ati gute ama equipe akomeye usanga adafise aba defenseur hari abana bari mu migwi mito ariko bakomeye Dini Ojelsen n'umukinyi mwiza cyane mbere no musi akanonza nongera ko banashaka nanje witwa Dini Ojelsen kuno munsi no mukino uvuga ngo akiri muto cyambere na mbere ashaka kubaja muri projet ndende ivyo shaka kubiri kumwe nabitwa ba Raul Asensio akaba ari kumwe nabandi bakino uvuga ngo uko equipe ya Madrid akini undi mukino uvuga ngo ashaka kubafasha muri defense kandi wo muri imyaka iri imbere ba Ibrahim Konate je ubwanje mbabona mengo si vyiza bwo bafazana witwa William Saliba ukashanga ufite defense witwa William Saliba Dini Ojelsen ukacugiye ni witwa nde Raul Asensio mugi witwa nde Antonio Rudiger wasose muri equipe ya Madrid rero uvuga ngo muri kino gihe nanje Dini Ojelsen mbona ko ari we mukino uvuga ngo yabakinewe cyane ariko ndi ruhande naho barakeneye kuri nimero 3 witwa Milos kamwana mobaya sana Milos Krikeze wakine kuri 3 nango baramukeneye bagakina witwa nde Theo Hernandez akine equipe ya Miras wo kubwira hano equipe bazanye bano bakinyesha kuri babiri witwa Milos Krikeze na Theo Hernandez yakamere kuri Houston kuko nizina giwe ririmo hari ya Theo Hernandez Theo Hernandez Milos Krikeze ukenewe cyane kuruta ubundi yo barinde hano Jacob Ganje ndumva ko neza na neza noza gutora uno munya Milase hari ya Theo Hernandez ndumva ko afise ico yoza gufasha cyane mu mugwi wa Real Madrid kuri right back okay left back nako nuko kabisa muri equipe de Madrid ariko no muri Mediane barakeneye abakinyi batandukanye twarabadondaguye barakeneye ngo witwa Alex Makalista muri equipe ya Liverpool barakeneye bamwe bakino uvuga ngo bakinira bitwa ba Matheus Zubimendi Real Madrid mu gihe yarose dufate witwa Milos Krikeze cyangwa Theo Hernandez karoka ku ruhande rumwe afite witwa Milos Theo Hernandez wo wivyiwe Theo Hernandez yamaze kuba biko biranahera yamaze kwerekeza mu mugwi wa Arsenal nubwo bitaraba officiel ariko ibiyago byamaze kuba birangiye biko yatangura hari nuvuga ngo uno musi byararangiye umugwi wa Arsenal na Theo Hernandez baramaze guheza kumvikana asigaye ko umugwi wa Arsenal uja kuriha ikiguzi ca Theo Hernandez asanzwe ariko hariya muri Real Sociedad ahubwo ni Mate uri kuvuga Martin Zubimendi Martin Zubimendi Zubimendi nararondekwa ariko mbona bitaranaba official ntibiraba officiel hariya biraba officiel ariko ibiganiro bisa n'ivyahetse by'umukinyi ubwiye ku giti ciwe asigaye no mu Arsenal igisigaye rero nuko Arsenal iza kuri ikiguzi asanzwe ariko uno mukinyi nuko kabisa muri equipe de Madrid baza ko atatutavuze abakitwa bavuze abasohoka ikina kiriya na makono vango kwa equipe de Madrid ko turavuga ariko tukenda tunanyaragurutsa cyangwa nakono mwaye wanatujanye tuja kuri equipe ya Barcelona